twagomba rero muri uyu mwanya twongere ku ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya hariya mu gitabo ca Zaburi, mu gitabo ca Zaburi y'107 dusome ujya murongo wa 29. turasoma aya majambo ntituza gusigura vyinshi uko ari umwanya wo gushima, tugomba dusome gusa hanyuma ibisigaye mpwemu niwo yikorera. Zaburi 107 kuri murongo wa 29 bariho duhera. Havuga ngo umuyaga w'igihuhusi awuhindura agahwekere, bituma imipfunda yaho itekereza, maze banezerezwa nuko habaye agacerere, agaheza akabashikana mu cambu bagomba. Abo nibashimire Uhoraho ukugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu. Nibamushimagirize mu ikoraniro ry'abantu, bamushimire aho abakuru bicaye. Dusome kandi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'uyu mukozi w'Imana Matayo mu gice cyaho ca 8, duce dusoma kuri ujya murongo wa 23 tugeze ku murongo wa 27. Havuga ngo ku mitwe w'amajambo havuga ngo igihuhusi c'umuyaga mu kiyaga, atambukira mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Haza igihuhusi gikomeye mu kiyaga, mbere ubwato bwari bugiye kurengwako n'imipfunda, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, Mwami dukize turapfuye. Arababaza ati, ni igiki kibateye ubwoba mwabafise ukwizera guke mwe? Buno aravyuka azibiza ingunza n'ikiyaga, haba agahwekere rwose. Maze abo bantu baratangara baravuga bati, ubu ni umuntu ki umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Turashishikara gusoma, dusome Zaburi y'113 duce dusoma kuri murongo wa mbere. Zaburi 113 ku murongo wa mbere havuga ngo, Haleluya, yemwe basavyi b'Uhoraho, nimushime izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho rishimagizwe uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira, uhereye iyo izuba rirasira ugashitsa iyo rirengera. Izina ry'Uhoraho rikwiye gushimwa. Turangiriza mu gitabo ca mbere c'ingoma, duce dusenga Imana. Mu gitabo ca mbere c'ingoma igice ca 16 dusome duhereye kuri murongo wa 29 n'uyu wa 34. Gitabo ca mbere c'ingoma igice ca 16 turasoma uyu murongo wa 29 n'uyu murongo wa 34. Havuga ngo,
mwaturire uhoraho ingene izina ryiwe ribereye icubahiro, muze imbere yiwe muzanye ishikanwa, musenge uhoraho mwunamye mushazishije ukwera. 34 nimushimire uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imana yacu nihabwe icubahiro. N'aya majambo tugomba tuvugane muri uyu mwanya, kandi dushimira Imana cyane yatugiriye neza, tukaba tumaze aya mezi yose 12, tukaba twaraye tuyarangije ku munsi w'ejo w'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Uyu munsi turiko ni umunsi mushasha, ni itariki imwe y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Twagomba rero tuvugane kuri iri jambo rivuga ngo gushimira uhoraho ukugira neza kwiwe. Yadukijije imipfunda uyu mwaka, none adushikane aho tugomba uyu mwaka dusazishije ukwera. Nico kintu numva twovugana muri uyu mwanya mutoyi cyane. Gushimira uhoraho kugira neza kwiwe, yadukijije imipfunda uyu mwaka, none adushikane aho tugomba kandi dusazishije ukwera. Imana yacu nihabwe icubahiro. Imana yacu nishimwe. Twasomye aya majambo y'Imana ingene umuyaga w'igihuhusi Imana iwuhindura agahwekera, kandi bigatuma n'imipfunda yaho itekereza. Hanyuma twebwe abantu tukanezerezwa nuko habaye agacerere mu bintu byabije bisuriranya. Uyu mwaka duhejeje bene data, aha ya mezi 12 tumaze ni menshi cyane, kandi aya mezi yose twahuye n'imipfunda myinshi ikomeye, twahuye n'ibihuhusi bisuriranya bikomeye. Mugabo kandi nk'abantu b'Imana, nk'abantu twahamagawe n'Imana, twahamagaye Imana turasenga. Imana data iradukiza iyo mipfunda yari kirasuriranya, igomba kutunyikiza, igomba kutugirira nabi. Mugabo turahamagara nk'uko ababigisha b'Umwami Yesu Kristo bari kumwe mu bwato, bagize uko babona ikiyaga kivyuye ingunza, haje igihuhusi c'inkomezi, kandi Umwami Yesu yari kumwe nabo, yarasinziriye. Mugabo kandi yarazi ibigiye kuba, yagomba kuraba ingene bajya abakozi b'Imana batabaza. Bagize uko babona rero iyo ngunza irasuriranije, baribuka gutabaza, barabwira Umwami Yesu, terega turapfuye, kuko igihuhusi c'inkomezi kiraje. Yarabiye imipfunda, ariko Umwami Yesu ko ari umunyabubasha, arazibiza iyo ngunza, arahagarika uwo muyaga, haba agahwekere, baronka amahoro, batangura kuvuga amajambo ati mbega uyu n'umuntu ki? Umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira uko babonye agahwekere. Nagombe nababwire bene data muri ngaha, uyu mwaka tumaze w'ibihumbi 2023 twahuye n'imipfunda myinshi, twahuye n'ibibazo byinshi, twahuye n'intambara nyinshi, ariko Umwami Yesu tumaze kumuhamagara
arabihagarika, arazibiza ingunza n'ikiyaga byariko birasuriranya, ati hora ceceka. Abantu b'Imana turanezerwa, haleluya, kuko habaye agahwekere k'ibibazo twarimwo. Urazi imipfunda yari imbere yawe, urazi ibibazo byari imbere yawe, ivyo vyagomba kukubuza ko ushika aho ugomba. Ariko tumaze gutabaza data wa twese, tumaze guhamagara umucunguzi wacu, yaratujabukije izo nzuzi zari zuzuye, ivyo bibazo twarimo nabitujabutsa. None herawe uyu munsi, rawe uyu munsi ishengero ry'Imana turashashe muri uyu mwaka mushasha w'ibihumbi 2024. Turagomba kw'Imana itugeza aho tugomba. Hariya ku murongo wa 30 havuze ngo maze abantu banezerezwa nuko habaye agacerere, agaheza kabashikana mu cambu bagomba, kuko habaye agahwekere. Abo bantu rengo batabawe n'Imana muri yo mipfunda. Jewe nawe turimwo muri aya mezi 12 twahuye n'ibibazo bikomeye. Imana yatujabutsa, iturenganya impfu zikomeye, iturenganya imitego ikomeye, iratujabutsa, idushikana aho tugomba. None ijambo rivuga ngo abo nibashimira Uhoraho ukugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu. Nibamushimagiriza mu ikoraniro ry'abantu, bamushimire aho abakuru bicaye, kandi ngo bazane iryo shikanwa. Hariya mu gitabo cya mbere c'ingoma niko havuze, bace bazana iryo shikanwa ryo gushimira Imana basazishije ukwera, kugira ngo uyu mwaka mushasha natwe tuwushikemo twambaye ukwera, dushimira Imana twambaye ukwera. Imana iturabe dushime, kandi n'ivy'ukuri umuntu wese ari ngaha, yaba umugabo ari ngaha, umukenyezi ari ngaha, umusore ari ngaha, umwigeme ari ngaha, turagomba Imana itugeza, turagomba Imana idushikana. Nanje ndafite ivy'Imana yoshikanako, nawe urafite ivy'Imana yo gushikanako, urafite ivyo ugomba ku Mana. Muga Imana igomba ngo tubanze tuyishimire dusadishije ukwera. Yesu wacu nahabwe icyubahiro, Yesu nashimwe. Yemwe basavye b'Imana, nta kindi Imana itugomba ko. Uravye uyu mwaka tumaze aho amezi 12 ni menshi cyane. Hewe Yesu yagusimbije ibintu bikomeye cyane, kandi vyagomba ubwo bugingo bwawe, vyagomba kukunyikiza. Uyu munsi ngo ntuwushikeko, none yaraba kuba gusenga kwawe uyu munsi wawushitseko. Imana igomba rero ngo dushimire Uhoraho ukugira neza kwiwe, ingane yadukijije imipfunda uyu mwaka duhejeje. Ariko icyo twifuza uyu mwaka mushasha, tugomba dushikana aho tugomba, mugabo dusajije ukwera. N'aya majambo y'Imana mwese munyumvise, umwami Yesu abampera umugisha, umwami Yesu abampera umugisha. Nagombe mbaze ikibazo, ninde muntu afise icyo agomba ku Mana? Oya ntimuze, baze mugume ngaho. Umuntu afise icyo agomba ku Mana, umuntu yifuza uyu mwaka ko aho Imana yomushikana, nahagarare, nahagarare. Umuntu afise ikintu agomba ku Mana uyu mwaka, umuntu afise aho Imana yomushikana uyu mwaka, ahagarare. Uko Imana iragomba amashimwe y'abantu bayo. None rero twagomba rero muri uyu mwanya rero ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimwazana iryo shikanwa muri shikane musadishije ukwera. Twagomba dusengera abasavye b'Imana n'abasavye b'Imana, haba intambuko yo kushika ahera cyane, kugira ngo abaherezi tubarambike ku ibiganza. Gira intambuko rero, mushenga hamufukame, hanyuma tubasengere kugira ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramwo Imana iduha ivyo tugomba byose. Uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Imana idushikane kuvyo tugomba, tuyigomba ko byose. Kandi Imana data wera iragomba kugirira neza abantu bayo, iragomba kugirira neza ubwoko bwayo. Uyu mwaka mushasha naje ubwanje
ndafukamye muri aba bene data uko na jewe ndafise ivyo ngomba ku Mana. Imana uyu mwaka dumushasha izondenganye imipfunda, izonjabutsiga ibihuhusi bikomeye. Kandi murazi yo hariko yagwa igihuhusi, naho umuntu yoba yambaye umwambaro wera uratose karukandura. Bene data, Imana igirira neza abasavyi bayo, igirira neza abasavikazi bayo, ikabatunganya. Muri ukure gusazisha ukwera rero nukwezwa mu mutima wawe, ugakuraho ibintu vy'agasembwa vya bindi Satani yagushiburirako, ivyo bivanweho. Tugomba dusenga Imana. Mana yera yo mwijuru, turagukengurukiye cyane uyu munsi mwiza, uyu mwaka mushasha w'ibihumbi 2024 udushikanyemo turi bazima. Urabizi neza uyu mwaka duhejeje twahuye n'intambara zikomeye, twahuye n'ibihuhusi bikomeye, twahuye n'imipfunda ikomeye. Watujabukije inzuzi zariko zirasuriranya, inzuzi zari zuzuye zariko zirasuriranya, imipfunda yari myinshi. Iyo vyagomba gutwara abana bawe, vyagomba kutunyikiza, ariko turagutakambira nkuko zirya ntumwa zatakambye zirasenga ati Yesu we turapfuye. Babonye ijyangunza mu kiyaga, nawe urumva gutabaza kw'abana bawe. Urahoza igihuhusi, urahoza umuyaga, urahoza ingunza, habagacerere baranezerwa. Ubashikana aho bagomba. Natwe waracecekesheje imipfunda, uratujabutse uyu mwaka. Tugeze muri mwaka 2024. None rero uyu mwaka nawo turagomba ngo dushikane aho tugomba. Raba bashinga ntahe, raba bakenyezi, raba basore, raba babigeme baraciye bugufi. Najewe umushumba w'imburakimazi, najewe umushumba w'imburakimazi, ndafukamye muri aba bene data. Nanje ndagomba uzonshikana, ndafite ivyo ngomba kushikanako, ariko kandi ndagomba gusazisha ukwera. Muri shikama twome dutanga uyu mwanya, tubeho dusazisha ukwera, twebwe ubwoko bwawe, twebwe abasavyi bawe n'abasavikazi bawe. Urakoze mutanga bugingo, kari weweza ugatunganya ivyaremwe vyawe mwami wanje. Uyu mwaka tumaze twawe n'intambara nyinshi n'ibibazo vyinshi, ariko uyu mwaka mushasha tubabera nkuko nawe uruwera. Tubeho dusazisha ukwera, twejejwe tutafise agasembwa canke irabaga canke injebejebe canke igihumanya na kimwe. Urakoze mutanga bugingo, uyu mwanya nyakutugirira neza cikimwe n'irishengero, tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twagomba muri uyu mwanya dusengere abo bafise ibibazo vy'ingwara, muhagarare kugira ngo uyu mwaka mushasha dutanguye Imana ikize abantu bagwaye, kandi mugira ukwizera ko Imana itabare gakiza abagwaye. Muhagarare duce dusaba mwari Musanze Diodona ashike ngaha asengere abantu bagwaye, kugira ngo izi ngwara ziri mu bwoko bw'Imana uyu mwaka zirukanwe zive mu bantu b'Imana, kugira ngo umugeni wa Kristo canke ishengero ry'Imana likire ingwara ziri mu mibiri. Mwari mu Diodona ngusenga Imana. Gitandara c'Imana, muremyi w'impera z'isi, Imana itavogerwa, Imana iteye ubwoba, Imana y'amahoro, Imana yuzuye imbaraga, Imana ivyagiye ahera mu itazanure ryo mu ijuru, uvyagiye ku bakerubi ku musozi uhambaye cyane ahacirirwa imanza ziroranye, ahihese. Haleluya. Hakikijwe n'abamarayika, hakikijwe n'ibinyabugingo bine n'abakuru b'icubahiro cyane gihambaye 24. Mwijuru hera hatagera ingwara, hatagera ibiza canke ivyago. Haleluya. Hariho uruzi runini rwiza, amena, kandi kuri urwo ruzi hari igiti c'ubugingo, ibibabi vyaco vyiza nivyo bikiza abantu. None muri uyu mwanya ishengero ryawe rirahagurutse, hari ibintu vyagoranye cyane muri uyu mwaka,
mu mibiri baragira ibibazo, bamwe bagwara ibintu bibarya mu mitsi, abandi bagwara ibintu bibarya mu maguru, abandi bagwara ibintu bibarya mu mugongo, abandi bagwara amafyigo, abandi bagwara diyabete, abandi bagwara kanseri, abandi bagwara imitsi, abandi bagwara amaso, abandi bagwara imitwe, abandi bagwara amaguru, abandi bagwara ibi na biriya, abandi bagwara amara, abandi bagwara malariya, abandi bagwara gripe, abandi bagwara amangetengete n'amareba. Abo bose turaberetse Imana, turahamagaye umuriro w'Imana niwururuke. Turashinze urubanza imbere ya Ndiho, turaburanye n'izo mpemu mbi, turaburanye n'ayo madayimoni, turaburanye n'ivyo bisigo, turaburanye n'iyo mizimu, turaburanye n'iyo mizuka, turaburanye n'ayo mareba, turaburanye n'ayo mangetengete, turaburanye n'ubwo bugome, turaburanye n'ubwo buriganya bw'ibisigo. Turahamagaye umuriro w'Imana, turahamagaye umuriro mu izina rya Yesu. Iyi mibiri ubugingo, haleluya. Yewe diyabete tsindwa, yewe malariya tsindwa, yewe kanseri tsindwa, yewe amibe tsindwa, yewe ngwara y'amafyigo tsindwa, yewe ngwara y'imitsi tsindwa, yewe ngwara y'amaso tsindwa, yewe wabukenewe tsindwa, yewe wabushomeriwe tsindwa. Turasenza Imana imigozi yose yagiye iboha abana bawe, ubu nyene inkota yaka umuriro yivutagure yose, ishikagurikire rimwe. Ishengero ryawe ryumve riko riridegemvya, ryinjire muri uyu mwaka ata bintu bikoreye ku mutwe bibaremereye, bikoreye amaraso ya Yesu, bikoreye indirimbo, bagende bikoreye amatazirano n'amazaburi, bagende bikoreye indirimbo sha, bagende bikoreye umugisha, bagende bikoreye gusenga, bagende bikoreye ivyizigiro. Tubasenge mu izina rya Yesu Kristo yafuye akazuka, amen. Nuko abumvise amajambo y'Imana mukizera ko ari ukuri, umwami Yesu nabahezagire.